Hello guys, this is Titus the Sailor here. Just ndabatumire kugira subscribe kuri niyo Sailor TV. Channel TV nshasha ije kubashikiriza amakuru atandukanye, entertainment n'ibindi. Love and peace. Yes, nkuko vyama murabizi twama tubazanira abafite ibyo bariko barakora canke abafite ibyo bariko bararangura mu muziki w'Uburundi canke muri industry ya music y'Uburundi. Haruhande y'abartiste ndetse n'abakina comedy n'abandi bose bari mu muce itandukanye isanzwe iri mu muziki canke muri artiste. Ivyo muravyumva turahita tukegera ndetse n'aba producer canke abasanzwe bari kwisoko abasanzwe baraho inzino ndirimbo twumviriza ijya nino zituruka. Kano kanya neza na neza ni Yosel TV yatumbere hehe muri Master Music. Muri Master Music unavuze master twumvamwo Masterland, Master Music twumvamwo muziki. Mugabo kino gihe hari amajambo menshi canke hari inkuru nyinshi zimaze imisi cyana kujya nino na cyane zigaruka ku producer akiri muto ariko aravyifatamwo neza muri Master Music. Abenshi turakunda kubumva hanze y'igihugu ngo niho hari ingabirano ngo ziva hasi cyane bakiri bato, mugana hano mu Burundi naho birahari. Nyita Edison ndayahoze ongera umwite Arkeni hariya kuri kamera za Yosel TV. Nabibutsa ko kugira ngo ino nkuri bashikire vyoroshe canke kugira ngo shike kuri benshi gira icyo no kwita subscribe hanyuma wongere ugire na comment kugira ngo mutubwire ivyo muba mwipfuza. Ariko kano kanya mwamaze kubona no mugabo twicaranye avyifatamwe neza cyane muri Master Music yitwa FiG. Muramuzi mu beat atandukanye dusanze ariko arakora ariko bigenda kose tumusanze ku kivi bisiguye yuko atagomba kwishura ibibazo bitandukanye. FiG ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri kamera za Yosel TV. Ndabaramukije ndamusana bariko baradukwirikirana. Ego Umeze neza? Meze neza cyane. Ndakwifuriza umwaka mushasha. Tusangire. Ego. Okay. 2020 wayirangije gute man? 2020 nayirangije neza. Nubwo atari uko nabishaka gusa aho uko vyagenze kose ndabishima. Ibi nayo ari 2021 shaka bizobe vyiza gusumba. Oui. Ivyo wifuza muri 2020 utashitse ko ni nkibi? Ivyo nifuza sinoshobora kubivuga ubunyene. Ivyo nifuza gushikako gusa ndashaka kuvuga ko ari mu vyerekeye music kuko niko kazi kanje niko kazi gusanzwe nkora. Aho nashaka gushika sindashika neza gusa ndavyizeye nzobikubwiye uzoce ndabikwibutsa bonye bibaye. Yes, FiG ati sindabikubwira nyine ati mugabo uko bigenda kose vuba ndabikubarira. Okay, nandi ubwo reka ntegereze. Ariko FiG turashaka utangure widondora canke wibwira abariko baradukurikirana FiG ninde? FiG the hitmaker. Oya ni producteur wo mu Burundi. Kwizina ryanje nitwa Yurutinga Fiacre. Oui, nivyo. Ivyo birahagije. Birakwiye. Okay, ibintu vya production wabitanguye ryari vyakujemwo ryari? Production natanguye nabitanguye nka 2018 niho natanguye kwiga production kuko hava yaho nari sanze ndumuntu avuza piano uvuza piano na guitar. Ukesha 2018 niho natanguye kwiga production neza. Wigiza kandi n'ubu ndacabandanya namwe. Indi yatumye uhaguruka kugira ngo utangure gukora ivya production. Iyo bijya hose umuntu arafise ibikorwa akavuga ati ndavyekana kandi yatumye mpaguruka kugira ngo ninjire muri no mwuga canke kugira ngo akazi ndimwo ndakagira umwuga. Wa mbere ni jewe kuko nari ndavyiyumvamwo. Hama narafise abonegereye baramfashije. Ariho benshi bafashije. Precisement hariho nk'umwe yambaye hafi yambaye hafi gose. Aho ahari ndamushimira. Nawe ninde? N'umuntu yitwa Claude ntawuzi so naza ko atawuzi niwe yamfashije atuma ahangeze. Ari ni Imana yacishijemo kugira bikunde. Oui. Abenshi bakumenye uje hano muri Master Music. Imbere yo kuzanga muri Master Music hari ibindi bigwa rumaze kurangura vya production. Nimba bihari wabirangurira he? Ava ikonza muri Master Music. So sinari bwawe producteur comme ukundi. Donc ico gihe nari mu musicien narashobora kugenda nkafasha abantu bamwe gusa production yitirwa jewe. Oui. Kubera ki production yitirwa we kandi wakoze? Ico gihe
sinari bwabijemwo gose nari mu muziki tubisanzwe nkavuza piano nkashobora kubafasha bamwe wari nk'umufasha 2018 urinjiye mu kazi nyezina utwibutsa na cyane intango yo kwinjira mu kazi nyezina ukuntu yari imeze kuri wewe. Intango yari isanzwe ari nziza. Musanzwe sinabaye depayse kuri production kubera naisanzwe ndayibona kesh ndayibamo kesh. D'abord natanguye gukora mbona ko na jewe niyemera hageze kuko hava yaho ndanashobora gukora nk'ama beat muhira surtout de instrumental duto ico gihe ndabona ati rero hageze ko nkora production ndabikwiriye. Ubu rero nco gituma ndashaka gukora umuririmbyi wese ndashaka kumwakira atakibazo na kimwe. Aba artiste bakomakomeye mu mazi gukorana ngaha muri Master Music nka batatu nabaye cyase kuvuga nka batatu gusa ugira ati kabisa igihe ntangura gukorera kana narumvise ko nteye yindi ntambwe cyangeze ku yindi level mfatiye kubona ari mazi gukorera. Ni benshi ayo nabandi ataraho ngabo hanze bahora baturungikira indirimbo tukazikora hama tukazibarungikira. Ni benshi sinashaka gupreciza ngo uyu n'uyu bose ndavyishimiye gikuru nuko mba ndiko ndakora ibikorwa tu. Bose uravyishimiye gikuru niko uri kurakora ibikorwa tu. Ducishirizamo gato yangaho akantu gato yakuri piano tugusanzwe uri kuri piano uri kurakora ibikorwa ariko biba ngombwa yuko umva twamaze gushika kuri tele dushire muri mode gatoya. Niko ndakora indirimbo niko ndafeeling indirimbo ya Momo Melody yitwa feeling. Ni jina yikoze ndashaka kubacishiriza ko gatoya mukongereza. Ni zimwe muri instruments zaje zigize n'amapiano yarimwo urumvamwo indirimbo nziza cyane nikoresheje ubuhinga gato yi feeling gato. FiG Pro Hitmaker. Skereo, Burundi and Nilere, you know you my feeling. Need you want to the feeling. Oh, you just no kuta. Aira wiri joe jamata. Uzumi joe karanga. Oye shikuru shivalanga. Kuda dodo kiwe ni namba. Nakoni fuku kuomba. Ni wawa miza mama. Kana kiburundi mama. Miami slave. Yes, ndumva ibintu bimeze neza. Big up sana my brother. Ivyo uri kurakora n'ibintu bizima kandi bimeze neza byakigwa neza n'abarundi. Muri aba producer batari bakenga ku butaka bw'u Burundi. Ugerageje kuraba ukuri kurakora canke ibikorwa ukora bigasohoka ndetse n'ivyandi baba bakoze wisanga mu kibanza ki. Ikibanza bwa mbere sinoshobora kuvuga kuko simba ndiko ndahiganwa uri kurahiganwa mugabo ko bigenda kose bashobora kuvuga ati ndavye ibikorwa ndiko ndakora n'ukuntu vyakigwa n'abarundi ikibanza narimo ngitangura ubusico ngezemwe. Ico nzi coco sinovuga ngo ndi nyuma mu bimbere ndimwo rero mwabo bimbere sishaka kupreciza ngo wa mbere no ucanka uyu gusa ico nzi ndi mu bimbere mbere nshobora kuba legend wa mbere. Mu banyuma nurimwo uri mu bambere ari n'igihe usanga ufise kibanza cya mbere. Master Music Masterland ni nawe lo boss niko no bivuga wa hano asanzwe no mu artiste mubanye gute bimeze gute? Tubanye neza cyane friend. Ubwo nakubwira ati jaba ari gikorera neza gusomba abandi parce que moi je suis boss quand même ndi boss menya ko hari akabigi gomba gushira mu ndirimbo zanje. Hari gihe kenshi usanga abana bari yavuga bati ugiye hariya hari gihe bagukorera nabi par rapport y'umu boss wawe kubera asanzwe ari mu artiste kwa FiG na Masterland bimeze gute? Ico nico shoboka musanzwe hajya ikintu cya mbere icyo umenya indirimbo kugira iryohe icambere ni umuririmbyi kuko niwe azana indirimbo kuko amenya style amenya phrase akoresha mu gihe yo yaryoshe canke yo uswa ngo byavuye ego production irafise nk'uruhara runini ariko icambere ni umuririmbyi kuko niwe source aba yatanguye gucreate hama natwe tukakorera ku vyaba yazanye rero kuvuga ngo indirimbo za Masterland nizo nkora neza canke
oya ayo n'izindi usanga ari nziza mbere gusumba ari nico kimwe twe we okay ukwituye wese umukorera neza ngaho tubwira intambamye ukunda guhura nazo n'abaririmbyi baba baje kuririmba hari benshi bavuga ati haza abaririmbyi bana bakarambira muri studio canke bikanka ugasubiramo ukagira gute wowe nka FiG ibibazo ukunda guhura navyo n'aba artiste nibi sinovuga ngo nibibazo komtere nisanzwe kwijewe nta kibazo biba binteye gusa kubera vision yanje ariyo kuba nshaka guteza umuziki imbere simba nk'ivyisi ibibazo mba navyisi ko ari utuntu dushaka guhura ari twonyene mba njeje kugira nshobore kurepara donc gashaka gusanga nk'umuntu atazi kugira ku manote atazi kugira ku ngoma bikaba ngombwa ko nshobora gucreate beat ngashaka kumukreera n'ama melody magasubiramo bishobotse n'amajambo nkamuterera ntibirashika umu artiste ugaheba canke ugatana n'akabando ukavuga ati ngaha ndahevye biranse wagiye muri karita ari gwawe oya gusa ico misanzwe nico tuba tujejwe kuvura misanzwe ni benshi bashaka kuza adashaka nko kugira nko ku ngoma adashaka kumva amanoti ico gihe nk'ubwa mbere kubera umwanya bashaka umurungi ikuti ndaguhaye devoir ugende wige wumvirize kick kugira kuri kick d'abord abishoboye azogaruka numvise atarabimenya nasuye agataha kugeza bidogira kenshi bwana FiG bavuga yuko aba producer hari gihe babonye amafaranga uko indirimbo biri kose aragirekura vyakwanka vyakunda biramushi inoti ziba zinjiye muga mu nyuma bakanavuga yuko bica bigaruka bigatukisha ntuze nani studio ndetse no mu producer ubwiwe ha mugasanga bibaye ibibazo urumva wewe kubwawe ubona indirimbo yo zirasohoka uko nyene canke wo mubwira ati genda ni wumva harahindutse canke ni wumva waramaze kwinjira muri career yawe uzote ugaruke icambere kwico kirabaho gusa nko kuri jewe mu bisanzwe kubera mba nzi vision yanje nigishobora kuba kuko mu ndirimbo zose manze gukora antuka zirashika henshi na ndirimbo ni muzokumva umuntu yidoga bazofuma bavuga ati umuririmbyi amaze kubiba donc ni kimwe nakubwira ni atabishoboye no munsi azobishobora ejo atabishoboye hirya ejo kugiza bishoboye oui yes nuko ndi kumwe na FiG muri Master Music indani ahasanzwe hakorerwa indirimbo zitandukanye zimeze neza mwakunze z'abartiste batandukanye murazi ko Master Music isanzwe ari team igizwe n'abartiste hajya bagera kuri batanu ni Masterland ni Jadix ni Shinobi ni Arnovich ni Momo Melody wana ko haruhande yaho no producer tumusiga inyuma kubera ni kirumara hano muri studio FiG target ufise mu kazi kawe ka production ni target ya mbere narashoboye kuraba d'abord umuziki w'Uburundi ndashaka kuraba niviriho uriko ndashaka kuraba mu makungu ndashaka kuraba kwisi yose je comme vision muri musique d'abord si nyungu ziwanje ubwa mbere ni nyungu z'igihugu d'abord musanze ndi nk'umwe afise icamare igihugu musanze ico maze cyose bashaka guterera igihugu ejo kuri point wanje ndafise ico nterera mu muziki ivyo byose umuziki urashobora guteza imbere igihugu ukakimenyekanisha de plus mwico rero avec production yiwanje igihugu kizoshika kure kizomenyekana gusumba biciye muri production yiwanje 2021 duheraheza abakunzi b'umuziki w'Uburundi bakwitege kwiki ico nyitega ko bomye ko ari bishasha gusa bishasha amabita akaze zitandukanye bafe ko bari ko bararirimba bien tuwewe ba beat ni nziza donc umuririmbyi wese azobe yiyumva nawe nyene ko aje gukorera kuri beat aze yagize travail bafe kuza kugira byose hari ikintu gikunze gushika bashaka kumva ati indirimbo go beat yari kaze ngo mugabo umuririmbyi ibyo bintu usanga bibishe oui kwa kuri kote ya beat mix byose na mastering ndi pre bishasha kandi bikaze oui yes I nuko bisanzwe bimeze nta kindi twakora atari kugana ku musozo wa kino kiganiro canke kino kiyago twako turagana na FiG twasanze muri Master Music Big Boss ni Masterland muramuzi ariko kanya yavuze ati sindamukorera neza kubera ari my boss oya ndamukorera neza kubera bizi n'abandi nzo bakorera neza kubera babizi FiG ndagushimira cyane oui ndabashimiye namwe
mwakoze kuduha aka kanya tugashobora kuvugana ku bindi ndashimye cyane ndashimira n'abari baradukurikirana Kizere ko ejo canke rya ejo nitwumva hari ibindi bishasha bimena amatwi wayereje abarundi nitwaza tubuganangirizo duhakanya kandi ego ni vuba cyane mugiye kubyumva mbere byumva vuba cyane nuko bisanzwe bimeze ndabashimire cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba producer abakunzi ba DJs abakunzi b'uwo wese ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo umuziki utere imbere nyita Edison ndayahoze wongera umwite Arkeni hariya kuri kamera za Neosol TV ariko ntiwibagiwe kugira gute subscribe ndetse no kugira gute no gusangiza iki kiganiro abakunzi bawe kugira ngo bamenye byinshi bikorwa canke biriko birakogwa na FiG kandi ababwire nti ciao ciao. Yes, manika swata one pizza paru salama talomba. Yes, it's mega sorry baba now on the microphone in the microphone. Oh ya micro si ikise micro. Ikinenge chashana chayo ngiye bigahera. Donc nako nabwira ati bantu b'Imana tugiye gutangura umwaka mushasha ni ibintu bishasha arivyo Neosol TV. Sasa mwese gira subscribe hama tugira share partage na commentaire na comment byose birimwo tu na foto ya profile byoshirako hama tubona neza tuguhereza ni kulamba nono